Mazina yanje nitwa Muhoza Lies. Ku mazina nitwa Buja. Is Davis Morlace. Ku mazina yanje ni Divine Nimbonera. Ariko nkaba niyise. Mu bintu nkora niyise Davis Morlace. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oh là là. Ya ku mazina yanje nitwa Akimana Idi Omar. Zirajeee. Anyway, je ku mazina yanje nitwa Kibiliti. Yap. Okay, je ku mazina yanje nkaba nitwa Irakoze Clement. Ibintu navyo nobandi ko ndakina muri Azwani ni ikintu bita amalelesi, nibaza ko abantu bose tukizi tucumva tugitahura. Best photographer in Azwan studio. Nkaba ndi umukinyi w'amarelesi, nkaba n'umuririnzi. Muri rusange ndabikora kubera ko umuntu atungwa na kamwe gusa mu majabo make, ariko mwiyumvira ibintu navuze natungwa akazi kamwe. So nkaba ndi umukinyi w'amarelesi ngo navuze wo muri Azwan. Muvyo nkora nivyo. Nkaba ndi umukinyi w'amafilme, nkaba nje mva muri Azwan Media. Bon, abasanzwe nkina amarelesi, amavideo y'amafilms cyangwe amakomedi. Meme nkaba nsanzwe n'umu moderateur. Ego. Kandi nkaba nsanzwe nkinira muri Azwan Media muri no mwanya. Nkaba nsanzwe ndi umukinyi w'amarelesi. Nkuko muzi muri beshi, Buja ndi umuntu wa mbere niyemera kandi niyaminiya cyane. Shoboye kuvuga ko hari irelesi igiye kuza ivuye muri Azwan Media. Version Miraje azoba ari bomb in town mu ebana. Igisagara kigiye gusha. Libala. Ego ya ikintu ca mbere na mbere no manza nkashima muri Azwan Media nuko ibintu byose biri mambo shwari. Ni big up respect vraiment ko ibintu byose ukuntu tubikorana nabo turi kumwe tubikora neza ata mwidogo, kandi n'uworaho akaba turimo hagati novuga ko ibintu banari ni bom iba mambo shwari kabisa. Hama ku bintu by'amasanamu bigiye kuboneka nta birebire no bivuga ko cyane kuko nk'abantu batarabibona banyaruke naga filme vraiment kazoba gahitinze mu minsi mike cyane. Murindire gusa abafanzi bacu muce muja kuri Azwan, utangwe mukore subscribe, ndaje kubaryohera vuba cyane kandi ndazi izogenda neza. Ikintu nabonye muri Azwan Media batandukanye hamwe n'abandi nuko bobo ziza kare, urumva ziraza kare, umva bobo bari ingunganye buryo bwose ziza kare. Ndabisubiyemo kandi ati kubera iki ziza kare kuko icyo ukoze bari kumwanya mu bisanzwe. Amarelesi bikizose ziza kare, andi manuze andi ma media baragutevya ukacusanga bobo zabo ziza zitevye, urumva rero n'abandi no batumira ati nimuze Azwan Media. Umuzi ukuntu murabe ukuntu ziza. Ya murakoze. Zirajeee muzima. Numva rero gutwera tuguma nwegore ki ibintu imagine nka uri kurangurikana umufanzi ati nini kintu cyo kirangutwenza n'igiki vroma cugira ubwoba ho uvuga ati hanje kugira subscribe kugira ngo ndabivyo bintu bije nibiki ko ziraza zose buke zigumaziza nimugira ubwoba. Iyo relesi igiye kuza sinayivuga izina no bamenya gasiri iracari mu gaseke, ariko vuba cyane ziraje isanamu zikaze ziri ku rwego rushimishije. Yaman azoba ari umuriro sinababesha kabisa. Ibintu agiye kuba fire cyane, mwitegure ebana mugiye kujya vibe. Abajene mukunda amareresi agezweho
mugiye kuryoherwa cyane kabisa yego muri Azwan Media nasanze ari abantu yani bameze nkuko nifuza bazi ikintu cabazanye nukuvuga ngo nasanze cya kintu cabazanye arico nanje kinzanye numva ndabikunze cyane ko nari maze kubona abantu bansapota kwanza bagira support kuri jewe bivanye n'ivyo nifuza ikindi kintu nakunze muri Azwan abo turiko turakorana n'abantu beza cyane twumvikana hama ndiko ndaraba je nkiri muri Azwan nifuza ko ejo hanje azoba arahandi ataraha hubu nzoba ndi kuyindi level numva arico we nuko abakinyi canke abantu turi ko muri Azwan ari abantu beza batuma umunsi wa muri kumwe umunsi ugenda neza rero iyo barinze batuma umunsi wanje ugenda neza sinkekeranya ko umunsi ni bala umunsi twasohoye ibintu biraba umunsi ngene nizobabera mwiza gusa nakajembe gete mu majambo make impene izigiye kuza rero muri make mutava munyumva ukundi navuze ireresi nizo zigiye kuza ngo ndabivuze ivyo bintu bije nibiki amafoto meza deja ya nivyo kubera ko gushika muri uwo mwanya gituma ntazi ivyo barimwo abantu ko barindiriye babona ivyo bintu bije kigoma kiza ndazi abantu cyamwiyumvira byinshi tuvuze Zirajeee tukavuze est-ce que tu vois ce que je vois c'est-à-dire que wabonye filme no banakinye wabonye amareresi yo muri Azwan tu vois ce que je vois Zirajeee iki amavideo ameze neza iki amafoto ameze neza turi kubona director muri Azwan Media yego kwereka kabisa nimwumvire byinshi zishobora kuza mukoresheje amate cyangwa mukagira duse zishobora kuza sivyo mwebwe bwo numwanya wanyu muzombabaza umutako murabona ukuntu ziza uravyumva amareresi agiye kuza yaba kuri Facebook gena mugire sabone kuri YouTube ho mugire sabone ifilm giye kuza sinayivuga izina niryo rya mbere mbonye umuntu acting ibiraho ako direct igase no amazi za Zirajeee uravyumva anuko kwimana mara ndengani byukuri sinobesha ava uko natanguye cyo kimwe n'ubu kubera ubunya bimeze neza dufite umu director akadukoresha neza dufite n'umufotografe akadukoresha neza ivyo nakora ubwa mbere hamwe n'ubuco kimwe kubera ndavye inyo izoba ireresi ya mbere nkinye nkumva ndaryohe bivanye nuko ibintu biri muri yo reresi nuko riri too much kuko ryata kuko ndababwiye byose sinubabwira byose ngo ndabiheza ariko gusa muhe gusa igisohoka gusa hagiye gusha kabisa nk'amafoto arimwo nubwa mbere nari ifoto ya mafoto mengo arateranya ubwoba kandi arakaze cyane kandi ebana ariko ubuhinga bugezweho kabisa naragize n'ubwoba bakimbwira ama idea izo foto ndavuga ati izi foto kabisa ndazishobora ariko twarabikoze biragenda neza cover izoba ebana ari umuriro kabisa icyatumye nwenga n'ibintu nakomeje gukora bantu b'Imana ibintu duhejeje gukora mu mwanya umufotografe wacu antuka yafotorana ikiminete rero ibi natuzaniye mu Burundi izo urumva je nk'ibintu nabonye no munsi ndakunda gukurikirana imbuga z'abandi bantu abaririmbyi nga mu Burundi b'abakobwa akunda kwifotoza mugi ibintu wa je director nkoresheje ibintu yankoresha amafoto kundi ni sport ndakubwira narisanzwe mvyibushe mugandazi no musa havuye kwivyo urumva kubera iki ifoto zigira ziza nakajembe gete amafoto yarakaze director vraiment nawe nyine antuka nyine yarafashanye na Dosti mukubwira Kiminage yivune urumva yigire ko yagira ngo zishobore kuza zisa neza ni bara urazi gufata inuzenyi kugura bagushirari
ukundi wagushira ino bakakuboha amaboko dawa rede leta fisingoni wende wasame inkonzi tobo urumva bisigura ati nta gufyina ifoto imwe je nayamaze ko amasaha yo abiri iyumvire wowe uzoyiraba nawe uzoyemera ko amasaha nga ziraje gusa mwe mugende mwe muragira uko ya mugira uko akana gato ko tuma bashaka kuza kuraba iyi serie dukine canke ibikorwa tuko turakora muri Azwan ntibarabibona donc nibiragaragara muge ico nababwira coco bana ikintu nosaba abafanzi ba Azwan Studio Azwan Media abafanzi ba Dosti Buja mwe muraja kuri channel ya Azwan Media mwe muragira subscribe mwe muragira share kuko vuba cyane amabomba agiye kubagwa mugiye kubona ibintu bitandukanye n'ivyo mwahora mubona kuri Azwan Media ibintu byiza cyane kabisa irimwo aba director abaciye ubwenge babinonosoye kuko ebana irimwo amayide menshi ireresi izo bikaze cyane ndakese abatarayiforo ngasinzi ivyo barimwo vrom kubera ko gushika muri uwo mwanya gituma ntazi ivyo barimwo batuko barindiriye babona ivyo bintu biki so ico no babwira abafanzi abantu ko badukurikirana abantu basanzwe banzi mu muziki ikintu kigira kihabe muri Azwan vyiza ubanguka ukaja gukora subscribe kubera ko nk'ibintu bigire bizi bantu b'Imana ziraje wala rero mwitonde mukubiteka una verify usubiremo wandike Azwan urabati mbe nabikoze zaje ziya nuzenye views nako ya hama nimutinya abantu bose muri mutuje mutekane mugire subscribe kuri Azwan Media mugire share comment kugira mumenye ibintu byinshi kuko mu misiri imbere ziraje nk'abantu mutarakora subscribe eske muringahe Bujumbura muringahe Bujumbura cyangwa muri nyuma y'igisagara tena matara hari gena mugire subscribe abantu b'Imana kuko ari muzomba baza umutako murabona ukuntu ziza uravyumva amareresi agiye kuza yaba kuri Facebook gena mugire sabone kuri YouTube ho mugende mugire sabone ifilm giye kuza sinayivuga izina niryo ryambere mbonye umuntu acting ibiraho ako direct igase no amaye za Zirajeee uravyumva anuko kwimana marandengani kuba muko murambona gira sabone wana akuna bitu bingine wana ku kantu gatoye kuvyo nakinye ebana gusa ikintu ca mbere ntarashika kuri ico ku kantu gato ndabereka kantu nakinye ebana Zirajeee kwanze ca mbere na mbere Zirajeee kintu ndabasavye ndabana muze mwiruke ego ariko byinshi birebire bisumbaho ahangize intango ngize gatoyi muri byinshi korokirako bantu b'Imana korokirako murabe ingene ebana zimeneka ebana video ebana mukore share subscribe n'abantu batarabona ibintu birenze muzoca mubibona friend hama kantu nakinye gatoyi gusa ndabereka abacere ku mayange nje mbere chenita